aho habaye ingorane aho umukuru w'umugambi yafashe umugambi wiwe uwo twaramwirukanye dufata ingingo imyaka 5 tumukura no mu bukuru bw'umugambi mu ntara kugira ngo agende asubize ubwenge ku gihe abone yuko ugutwara umugambwe bidaca mu manyanga n'ububeji. Abo bantu ntibakibereye guhagararira igihugu, abantu babesha, abantu biyandagaza batakigira ubuntu, naho igihugu atakosa barakora turabona ko batakibereye, kuko urupfasoni, ubuntu, kutabesha nivyo binakuranga mu kazi. Ivyo bikaba biboneka no mu mugambwe ko batashoboye guhagararira ivyo. Igihugu nicabona ko bibereye kizobakura. Ubwa kabiri aravuga abiyandikishije bagasinya kugo rupapuro. Ubwa gatatu aravuga abikuyemo ku bushake bwabo n'abari basigaye n'abanse rero ashitse ku banse kuza gusinya. Nujya mugwi wacu uvuga ngo yango natwe turimo mwe mutakurikije amategeko nimuba muri rero nico gituma ikoraniro kamizi yavuga ati sohoka reka kugorana. Umugambi utagira urutonde, utagira ico bubaha ntiwoba ari umugambi. Nihajya rero abona bajya abantu babasohora kandi byarumvikana iyo tubahirije amategeko y'ikoraniro kaminuza guhera mu ntango nta kundi baragusohora ikoraniro rikaba. Ndabona mukije abakozi ba Teredor Richesse nizire kumeze neza, abo bitameze neza mukomeze mwihangane, Imana iri kumwe namwe kandi Imana ntizunanirwa no gukimura ibibazo byanyu. Je nitwa Aloise, areka mfata kanya mpoze abantu mwese muri ko muraburira ivyanyu mu masoko amaze gusha. Mwihangane cyane, Imana yabahaye bijya irafise n'ubushobozi bwo kubongera ibindi, mukomeze imitima mwihangane mutarapfa ubundi nta kiba kirapfa. Rero nkuko bisanzwe uno munsi n'undi munsi udasanzwe nandi mahigwe kandi twagiriwe tugiye kubana nomwe mu bantu bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, yakoze byinshi, n'umushinga nayo ujunja n'ijambo, akaba asanzwe ari novuga ngo n'umuyobozi w'umugambo wa Iprona mu gihugu cy'u Burundi. Bana natwe nimba utarakora subscribe kugira ngo uze gukurikira ibiganiro byose tuzogenda aducisha kuri Teredor Richesse. Mu uwo mwanya rero ndagusaba utarakora subscribe kugira ngo ukore subscribe. Iguru nkuko nenda babwiye tugikubana no mu bantu bakomeye cyane mu kino gihugu cy'u Burundi, asanzwe atwara umugambo wa Iprona mu gihugu cy'u Burundi. Niwe tugiye kubana yitwa Olivier, asanzwe ari n'umushinga amateka ntuvuga ngo wa Afrika. Ego nivyo rero bana natwe kandi kwino ncuro wongere amukurikirana ikiganiro gushika ku musozo. Rero katumwakire mu cubahiro ciwe, hari abasanzwe batamuzi ko byinshi, ndizira yuko acagenda anatwidondora. Nyakubahwa Olivier, turabahaye jikaze kuri Teredor Richesse. Murakoze cyane gusubira kutugendera, subwa mbere mutugendera. Abandamukije abanywanyi bakurikirana iki radio yanyu televiziyo. Rero ndasubiriye kubakengurukira ko mwaje tuganire ku buzima butandukanye bugize iki gihugu cacu. Ego nkuko mubivuze nitwa Olivier Nkurunziza, ndi umukuru w'umugambwe w'abadasigana Iprona, nkaba serukira n'igihugu cy'u Burundi mu nama nshinga amateka ya Afrika y'ubuseruko bita EALA. Ego mw'iyi misi heze ndizeye neza ko atakwezi kurahera mwongeye kandi kuginwa kuba umukuru w'umugambo wa Iprona mu nama kaminuza yabereye ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Byari bihe bimeze gute kuri mwebwe kongera kandi kwizegwa yindi ncuro kugira ngo muyobore umugambo wa Iprona? Umugambwe w'abadasigana Iprona n'umugambwe udasanzwe, n'umugambwe bwa mbere ufise kahise kanini mu gihugu cy'u Burundi. Iyo rero basubiriye kunyizera ubwa mbere no kugira ngo ngurukira abadasigana, banyizeye, bampaye amabanga atoroshe, amabanga hambaye ariko ayimbaye nkuko nama ndabivuga. Guhagarara rero mu kirenge c'umuganwa Rudoviko Rwagasore azanye intahe yo kwikukira, bisaba kwinengesera, bisaba ko vy'ukuri umugambwe w'abadasigana mu kibano aho ngendera aho nkorera, kuko ubudasigana n'ubuzima bwa misi yose ndagezwa kuba umuntu by'ukuri yigenza w'imico myiza,
mu kuvuga amajambo adahuruduka kandi ahagararira ivyiyumviro vy'umuganwa Rudoviko Rwagasore. Nzogerageza naho bitoroshe ariko kandi ndabemerere ko nazobateza isoni. Nzogerageza gukora ibishoboka kugira ijwi ijunja n'ijambo ry'umuganwa Rudoviko Rwagasore ribandanye yibonekeza mu gihugu c'u Burundi. Ego muri nama kaminuza nyene navuga ngo hari akantu kabaye ku ruhande rw'abantu bamwe batashimishijwe novuga ngo n'amategeko yarahari ujya munsi harabaho akantu ko kwigumura. Mbese barya abantu bigumuye uno munsi bimeze gute? Ico novuga nkamenyesha abatari baje mu nama, ubwa mbere nuko ikoraniro kaminuza riba rifise amategeko. Amategeko yaryo yavuga yuko ubwa mbere kugira ngo witoze uje mu bahiganwa, ubwa mbere twari twahamagariye abadasigana bemererwa n'amategeko ko boza kwiyandikisha. Ubwa mbere ko bazokwitoza ku mukuru w'umugambwe, ubwa kabiri kira bazokwitoza ku cegera c'umukuru w'umugambwe, ubwa gatatu ko bazokwitoza ku munyamabanga mukuru. Ku mukuru w'umugambwe hari haje abarenga 5 indwi, cegera 5, ku munyamabanga mukuru abashika 19. Ariko kandi ko abantu bahiganwa bangana uko hategezwa kubaho urupapuro rw'inzira rw'ivyo abantu biyemeza ko bazosoneranira, batazotukana, batazokwararozanya. Rero uwitoza wese yategerezwa kuza gusinya ko yiyemeje ko ivyo azobikurikiza. Utaje gusinya yabavuze ko adashaka yemeye inzira z'akajagari. Barya rero mwarabonye kuko jewe nitoza sije nabandanya impagararira amatora yabagararira yabaye utwara inama nkuru y'imboneza akaba n'icegera c'umukuru w'igihugu. Ubwa mbere yarabanjije aravuga abitoje bose kandi arabahagurutsa n'abajya barahagurutsa. Ubwa kabiri aravuga abiyandikishije bagasinya kugo rupapuro. Ubwa gatatu aravuga abikuyemo ku bushake bwabo n'abari basigaye n'abanse. Rero ashitse ku banse kuza gusinya ujya mu gwiwacu uvuga ngo yango natwe turimo mwe mutakurikije amategeko nimuba murimwe. Rero nico gituma ikoraniro kaminuza ryavuga ati sohoka reka kugorana. Umugambwe utagira urutonde utagira ico bubaha ntiwoba ari umugambwe. Nihajya rero wabona bajya abantu babasohora kandi byarumvikana iyo tubahirije amategeko y'ikoraniro kaminuza mu guhera mu ntango nta kundi baragusohora ikoraniro rikabandanya kandi ryaciye ribandanya neza. Nta ngorane vyateye. Inyuma yuko basohoye mu nama kaminuza muba mwarongeye kandi mukicara mukaganira kuri kirya nyifato mbi canke muba mwarasize ku mugaragaro ibihano muba barafatiye? Ikoraniro kaminuza ryaciye rifata ingingo yo kwirukana abantu bagoranye. Ryavuze riti abantu bagoramye bamye bigenza nabi kuva ikoraniro rigitangura. Mbere tukaca tubabona no musi w'ikoraniro ko dufashe ingingo zo kubafuta imyaka 5. Ubwa mbere uwo twafuse n'umuntu yasohoye audio avuga ngo ikoraniro kaminuza akoresheje gukora umukuru w'umugabo, kandi ikoraniro kaminuza rigikoranye nkitanga raporo y'ivyakoze nawe nyene yicaye mu nama. Urumva yuko ari ibintu novuga mu gifaransa vya malhonnêteté byo kutagira ubuntu n'urupfasoni. Kuko ntiwovuga ngo umuntu mwamukuye nawe wicaye ngaho kacuza gukoresha amaradiyo ubesha. Rero mwene uwo twaramwirukanye yahora twara umugambwe mu ntara ya Buhumuza, nje barukaniye Serge kandi yariko aritoza. Ntushobora kugira ivyo vyerekana ko ubura umuntu malhonnête udashobora kurongora umugambwe wigenza uko ubeshe. Uwo twaramwirukanye dufata ingingo imyaka 5 tumukura no mu bukuru bw'umugambwe mu ntara kugira ngo agende asubize ubwenge ku gihe abone yuko ugutwara umugambwe bidaca mu manyanga n'ububeje. Uwa kabiri ni ujya Stan nyene yagumutse akavuga mu ntuzenye mu kutumvira uri karagirisha inama ngo bamwumvire. Uwo nawe nyene yigenjeje nabi twaramwirukanye. Kana nyene nimba tuti ntihenze umenga yatwara umugambwe mu ntara ya Bujumbura nicegera c'utwara umukuru w'umugambwe. Uwo nawe nyene ivyo ubu ntubu bikwiriye uba wimaramaje
n'umupfasoni atwara ifebe mu ntara ya Bujumbura nawe nyene yitwa Ivete nawe nyene kwizera twaramukuye mu myaka 5 n'abandi bake kuko abari abantu bakeye mwe nabo tubaha umwanya wo kugenda kwiyumvira ejo cyangwa hirya y'ejo ubwenge nibwagaruka bazogaruka babandanye ibikorwa by'umugambwe mugo umugambwe utegerezwa guhana abantu batigenza neza ego buryo abantu novuga ngo basa n'abagumutse cyangwa abantu mwirukanye hariho novuga ngo ubuzi basanzwe bafise kandi nizera neza yuko ubwo buzi bawurungitswemo n'umugambwe wa Iprona isi aba bakoresha canke iyo bakorera mwararungitswe n'amakete muravuga ngo ntabwo bakiri aba Iprona byo bazifasha igihugu kirahagazi umuntu kuko kimwizeye ariko aho babonye ko bigenje nabi kandi bateza isoni igihugu abo barabakuye bamwe bazona bakura kumbure bivanye n'ukuntu babibona ariko twebwe umugambwe w'abadasigana twavuze duti abo bantu ntibakibereye guhagararira igihugu abantu babesha abantu biyandagaza batakigira ubuntu naho igihugu atakosa barakora turabona ko batakibereye kuko urupfasoni ubuntu kutabesha nivyo binakuranga mu kazi ivyo bikaba biboneka no mu mugambwe ko batashoboye guhagararira ivyo igihugu nicabona ko bibereye kizobakura nuvuga uno munsi no mu mugambwe w'abadasigana barasavye ko abo bantu badakwiye kubandanya babana igihugu arabo bamaze gukura n'abandi bazobakura nibabona bibereye okay nangiza kandi kabazo kavuga ngo nuvuga aho bakiriko barakorera baracabonekana nk'abanyayiprona mu muzi barimo twarabahagaritse kugira ngo biyumvire ariko umugambwe w'abadasigana bavuze ko tutakibizeye ko bonaserukira igihugu kuko twabonye ko ari abantu batagira ubuntu n'urupfasoni bakwiye nabo nyene kuronka kanya ko kuja kuraba ko abo bantu bakibereye guserukira igihugu ubwa mbere aho bari umugambwe ntibawuserukira bo wabiserukira ku gatwe kabo mu gihugu nicabandanya kibakoresha umugabo ntikizobakoresha nkuko baserukira umugambwe w'abadasigana kizobakoresha nkuko kibona kara barundi mugabo kitasavye ko baja guseruka nk'abadasigana yego mwaratoye kandi novuga n'uzo baserukira mu matora y'umuguru w'igihugu yimirije muri 2027 ariko akabazo kanje ahantu kaherereye sahandi uno munsi mu gihugu cyacu cy'u Burundi hari kibazo novuga ngo gikomeye cyane cya buri inyishu ni kibazo kijyanye n'umuriro mbese kino kibazo cy'umuriro tubona amasoko agumasha umuzi ku munsi kizohava cyorohereza amatora yo mu mwaka wa 2027 ni ikibazo kidasanzwe ubwa mbere ntangure guhoza ababuriye ibintu byabo mu isoko nyinshi hariho guhera mu 2013 ariko ubu hariho nyinshi imwe baheruka kuburira muri Galere Ndayizamba na Le Parisien nabandi babuze uno munsi tuvuga mu Kinindo isoko yego hariho byo twari twabonye n'ahandi mu isoko z'Ingozi abarundi urumva ko bababaye cyane kuko ibintu wabiriye akuya imyaka 10-20 mwisaha imwe bikaba birabaye umuriro umuntu yari yizeye kugaburira abana kubigisha kuriha inzu ivyo byose akaba maskini mu munota umwe biratuma n'umuntu ashobora kugwara mu mutwe abo rero turabahojeje ntibihebure ariko ico dusaba ubwa mbere ni leta nitegereza gufata ingingo zikomeye zo gusuzuma uko amasoko umutekano wayo umeze mu kuja kuraba insinga z'amatara uko zimeze arico bita audit bakaraba ko aho ivyo zigize insanganya zishobora guca bakaraba n'abandi bariko baratura ivyo bintu birashoboka isoko yose habe enquête zerekana bariko barakora ubwo bubi kuko ubu ntikiri kibazo c'isoko canke c'abantu ni kibazo c'igihugu ni igihugu catewe nibi byago nk'ivyo no muzi uzawumva ngaha cyane ukumva wumva ngo ni isoko ngaha murumva ko ari ikibazo gikomeye leta rero itegezwa guhagarara twebwe nk'umugambwe w'abadasigana mu migambi dufise navyo bitegezwa kujamwo ko dutegezwa gukingira ubutunzi bw'igihugu ko dutegerezwa gukingira ibintu by'abarundi mbere n'ibwirizwa shingiro rirabivuga ko leta ijejwe gukingira amatungo y'igihugu n'umutekano w'abarundi umutekano rero w'abarundi urimwo mu vyabo nico gituma rero duhagamagarira leta no munsi ico si kibazo cyo kurindira kuja amatora
mutsinda amatora oya none musi leta iriho ni ikibazo itegerezwa gutorera inyishu gihanze abarundi ituma itunga ry'igihugu rigenda kandi rigatuma n'aboza gushira imitahe yabo batinya bavuga bati mbega ico gihugu abantu ibintu byabo bisha bikagenda kagirira n'aya mashira hamwe y'ubwishingizi yonanirwa kuko bavuga ati tuzoza turashinga ibintu bisha gutya byo tugora ni kibazo rero gikomeye umugambwe w'abadasigana ukiraza ishinga uraje ishinga abarundi cyane cyane yatezwa gufata ingingo zikomeye zo kuja gusuzuma mu masoko zo kuraba umutekano zo kuraba mbere habaye amasanganya kuntu bashobora kuja guhurura bigishoboka n'ibindi byinshi byo bitezwa kujaho kandi kibi kibazo cy'igihugu ntikibi kibazo bavuga bati tuzovyiga mu ndwiza mu kwezi oya kirihuta kuko kiri mu bibazo bihanze igihugu. Ego akabazo kanje rero nakanyene kavuga ngo nta mpungenge mufise zuko amatora ashobora kutagenda neza bitewe nano masoko ari karashisa kisake. Umutekano w'igihugu yaba intambara yaba ibindi bintu birashobora guhungabanya umutekano w'abantu mu mutwe mu byimviro ariko nitwaca tuvuga ngo amatora azoba kuko no gukinga no kubandanya tugwana kugira ngo ntibibe intambamyi zotuma amatora mu gihugu ataba kuko amatora ataba ari mu gihugu nta nzego zoba ziriho kandi igihugu kitagize inzego nabotorera ibibazo turiko turatora byogorana nico gituma rero twohangana ngo ntibibe intambamyi y'amatora nibibe intambamyi yotuma abantu bashavura ngo batuma umutekano utabaho cyo gituma duhamagarira abo bose bagira ibibazo kwirengera kugira ngo ikintu cyose cy'umutekano n'amahoro kibandanya ariko twebwe ico twemerera abarundi nuko mu migambi turiko turashira imbere tuzotanga inyishu ziboneka uko bitegeza kuganywa kandi ntibibandanye bitera ubukene abarundi. Ego mu minsi mike yiheze haramaze kwibonekeza no vuga ngo imigwi ivuga yuko ikeneye gukuraho intwaro ya CNDD-FDD. Ndavuga nka Rede Tabara twaragiye tubona bamwe mu barundi bari hanze y'igihugu ndavuga nka bitwa ba Pamela baremera barahibuzi bwabo muri Canada baragenda mu ishyamba kugira ngo baje hamwe kugira ngo baze bakore intwaro ya CNDD-FDD. Twingira turabona kandi na FNL irongowe n'itwa Aloyize baravuga yuko nabo nyine bakeneye gukura iyi ntwaro ya CNDD-FDD. Ubwo iyo migwi y'iterabwoba ntiyo biri nyuma ya rino shisha ry'amasoko kugira ngo bambike ishusho mbi CNDD-FDD. Ibi vy'amasoko n'ibi by'umutekano ntawo bifatanya. Bwa mbere dukeneye amatohoza yimbitse kugira ngo tumenye icinyegeje inyuma ariyo migwi. Ubwa mbere umugambwe w'abadasigana nuko mwomenya yuko kuva wakabaho ntiwigeze uba umugwi w'iterabwoba kandi ntiwigeze uvuga ko wokubura ubutegetsi ku wundi biciye mu ntambara nta n'umusino. Umugambwe w'abadasigana wamuvuga ko inzira yonyene yo gukura abantu ku butegetsi ari inzira y'amatora. Nico gituma n'ubu ubona twahisemwo kuja mu matora naho mu 2025 habayemwo ingorane z'ubusuma mu matora kandi twabivuze. Nico gituma twavuze duti nta musi numwe tuzokwigera duhimiriza abantu gufata iyindi nzira, tuzogondoza leta n'umugambi uri ku butegetsi ushika bemeye ko haba amatora ari mu muco. Ariko ibi byo kuvuga ko mugiye mu ntambara abari inzira byase by'ibiganiro abari inzira yo kwihebura kuko intambara nta kindi zisesa amaraso, intambara zituma abantu bapfa, intambara zituma amashuri asha, zituma iterambere risha. Ibi rero muri batohoze batubwire ko biri nyuma n'ivyaba biri nyuma ngo n'ubukozi bw'ikibi. Uvuze ngo njaka kuzoza gutwara igihugu naturiye amasoko abantu bapfuye naco bumaze kuko burya gutwara igihugu bishaka kugiteza imbere, bishaka kusanga abantu bariho abari imbere n'abari inyuma. Ibi rero byo guturira amasoko atarugohovya abarundi naho iyo si intambara ushaka kugwana agenda urasane n'abasoda wasange ku ikambi murasane mugabo ntuturire ibintu by'abantu. Nibaza ko atari byo uwoza kugira propaganda nawe nyene yoba ashaka kwiheka inyuma y'ivyo. Ico dusaba nuko haba amatohoza atwereka neza nitwasanga ari byo
tumenye ukuntu tubigwanya nitwasanga atari ibyo naho ico dusaba abarundi nuko icambere cyo gushira imbere ibiganiro imigwi y'abarundi yaragwanye umugambwe sendede nivyo warafashe igihugu ciye nawe nyene ntiwaciye mu ntambara waragwanye uratindura ruha mugabo baruhira kuja hehe mu biganiro nta n'umutunga numwe wigeze ufata umuntu wese rero kwiyumvira ko yogwana kugira afata igihugu gusa ico tuvuga leta nayo nyene yogerageza kurondera abantu bakaganira ivuge ngo tuzogwana kirazira gufata abantu ku buryo basuguma ku buryo bihebura ngo bafate inzira y'ibigwanisho kuko inzira y'ibigwanisho ukwihebura abatarihebura abantu boganiriza impunzi zikiri hanze twifuza aho zitahe yave bavuga ngo gumayo ushika bafata inzira y'ingwano iyo ni inzira yo kwihebura nico gituma umugambwe w'abadasigana kuva kera narinde wamya ari umugambwe ushira imbere kuganira wamya ari umugambwe ushira imbere kumviriza bihebuye wamya ari umugambwe ushira imbere inzira z'amahoro rero bituzopfa dushigikiye n'umunsi n'umwe intambara mu Barundi ego uno munsi rero nubuhe butumwa mwebwe muri prona mwoherezana cyane cyane bano bantu bari kuba barumva yuko umenga uhava bafata igihugu biciye mu ntambara ndatanga akaroro ku mukobwa yitwa Pamela ubuhe butumwa mwohereza umwe wese arafise inzira ziwe za politike umwe wese arafise ivyumviro vyiwe ariko n'inzira twiyumvira yuko muheto uretse ko ari abantu bapfa uretse ko n'izo ntambara ari intambara zizo hagati y'abarundi bonyene ari abarundi bapfa hagati yabo nta nyungu kuko naba numva abantu bavuga ngo twaragwanye n'umuganga uri ku butegetsi bamubivuga ngo twaragwanye ngo mugabe izo ntambara zimaze n'abarundi hagati yabo bapfa intambara nemera yonyene ni intambara y'igihe ca Mwezi Gisabo twagwanya abadaga baduteye mugi intambara yo hagati y'abarundi iyo nta na kimwe uretse ko ari abarundi bapfa nta nyungu y'intambara ico gituma twifuza ko inzira z'intambara zizohagarara abantu bakamabura umunsi bashira imbere ukuganira no gutorera inyishu ibibazo bya politiki vy'imibano n'ivy'ubutunzi biciye mu kuganira na intambara uretse ko ari abarundi bapfa uretse ko ari uburundi bumererwa nabi nta nyungu n'imwe iri mu ntambara ego akamba rero dutera ni inzira z'ibiganiro kumviriza abantu yaba leta ikumviriza abo bantu igatahura abo bantu tukumva ibibazo bafise ariko kuvuga ngo abantu bagwane nukumara abarundi n'abarundi bazopfa n'abarundi bazohomba ibintu inzira z'intambara umugabo w'abadasigana namuse n'umuzozishikira ego mu biganiro nkunda gukora kenshi ndakunda kwibanda ku bintu bijanye n'indero uno munsi turabona abavyeyi benshi bariko barahomba cyane ku rwego rukomeye bitewe n'imitahe yabo irahira mu masoko kandi hasigaye imisi mike cyane ngo amashuri atangure ise amashuri urumva abanyeshuri bazohava biga neza cyangwa baronka uburyo bwo kuja ku mashuri mu gihe iby'abavyeyi babo biri kubirahira mu masoko urumva yuko igisata c'inzira cyo kitazohava gihungabana mu bino bihe turimo bitoroshe ibi vy'amasoko byahiye nivyo ku bavyeyi bahora bakorera barahombye cyane abana babo mbere n'abariho n'abantu bari baragiye bagakotesha ituntu simanza naba numva abantu zimanza za mariage bavuga bati twakore ibintu mu buzima bw'imibano bwahungabanije ariko rero ubuzima bw'ishuri naho ivyo biba byabaye buraba igihambaye ahubwo nk'umugambwe w'abadasiganisha twe turaraba tunaretse ivyo vy'ingorane turiko turaraba ahubwo akanovera kindero dusaba leta yuko igwana na kanovera kindero kuko murabona ko amashuri y'abigenga ariko arasumvya leta akanovera abana b'abarundi benshi babatunzi bariko barirukira amashuri y'abigenga naraye mpimbawe numvise ko leta iriko irashaka gusubiza amashuri y'indaro ibintu vyiza cane igashiramwo uburyo nivyo gusahiriza ishiremwo inguvu no muri kaminuza narumvise ko bagomba gusubizaho kugaburira abana ivyo twarabivuze kuko twe twifuza ko umwana muto umwana wa Nyarucari twebwe twakuze tugashobora gushika aha turi nuko hari akanovera k'amashuri mu mashuri ya leta kuko jewe ndibuka ko nahereye mu mashuri ya leta nta shuri ry'abigenga nigeze niga leta iranyigisha gushika muri kaminuza turaronka kanovera kindero
turashobora guterera mu gihugu. None uwo mwana muto muto wo mu gihugu hariya iwacu mu Giteranyi hariya ku Gweru ku mutumba wa Nonwe canke ahandi yozoshikaho nashitse leta idashizemwo uburyo guti izo biriko iraheba. Nico gituma rero tuvuga duti twifuza ko umwana muto muto leta ishiramwo inguvu tukabona ko afise umugisha wo gutera imbere wo kwiga nk'umwana w'umutunzi. Mwana w'umutunzi no musi se wakwiye kwiga kaminuza wenyene, se wakwiye kwiga amashuri y'akamaro. Leta rero nishiremwo inguvu ku buryo umwana muto yihariye ariko ariga ishuri shingiro nawe abona ko afise kazoza ko kubazi ibiharuro, ko kubazi igifaransa neza, ko kubazi igiswahili kazi icongereza, nk'aba bana babatunzi bariko bariga amashuri mbere bibuze babatwara n'amashuri yo hanze. Ukamenga umuntu ariko ariga ngaha mu Burundi ni nyagupfa no guheba. Amashuri y'u Burundi yamye ari amashuri y'akanovera. Kaminuza y'u Burundi yamye ari urumuri rumurikira abarundi. Kubona amashuri y'abigenga sumvya akanovera ishuri kaminuza y'u Burundi birababaje. Ibi rero nivyo rero leta twipfuza kwicira nguvu ikagwanya ko uwaronse umugisha wo kwiga asanga ariko yiga ataco ashikako ngo nuko ariko ariga ishuri rya leta. Aho zosanga ishuri rya leta risumbwa akanovera n'ishuri y'abigenga uzocumenya ko ico gihugu kiriko kiraja mu gaheza. Ego ubwo impamvu amashuri ya leta yo batakigiramwo akanovera sikura ko abana b'abategetsi bose biga mu mashuri y'abigenga. Naje ndiko ndavuga abana banje biga mu mashuri y'abigenga mbe narahevye ndiko ndavuga nta mwana wanje yiga mu ishuri ya leta kuko ni ngorane. Nawe uri umuvyeyi uraraba ati none nzobigira gute? Rero twifuza ko dushira inguvu mu mashuri ya leta kugira abana bacu bashubire, kuko uri umuvyeyi si kubera abakuye ahubwo nako kanovera k'indero. Ubwa mbere ibibazo ni inyigisho, ubwa kabiri nabigisha bigishayo batagifise ubumenyi bukwiye, aho umwarimu usanga atagishobora, ugasanga n'uburyo bahembwa kugira ngo bafate akanovera k'indero. Rero kazofatira kuvyo abarundi bavuze muri za nama rukokoma bikwiye, haba uburyo gufata neza umwarimu, akanovera k'inyigisho, indero y'abanyeshuri, ubwishi bw'abanyeshuri bari mu mashuri usanga abanyeshuri biga hari 300 4 5 mu ishuri rimwe ntibikunda, aho usanga igitabo kimwe isomwa n'abantu ntibishoboka, intebe abana arimo abanyeshuri bicara ugasanga niko nabonye leta iriko irashiramwe inguvu abana baronka aho bicara. Ivyo rero murabona yuko ari ngorane z'ibintu byinshi bitegerezwa gutorerwa inyishu guhera ku rutonde rw'ivyigwa, ku gahembo k'abarimu, akanovera k'inyigisho n'ibindi byinshi aho bicara, ibitabo n'ibindi. Ni ibintu byinshi n'uruhererekane rw'ibibazo. Ivyo rero leta canke igihugu ntigishobora kuvuga ngo gikeneye igihugu giteye imbere. Iki gihugu cama gitera imbere mu gihe akanovera k'indero ariko kari imbere. Ego nababivuze yuko abana bibawe biga mu mashuri y'abigenga, kandi ndabihamya neza nta muntu n'umwe yifise canke afise uburyo afise umwana n'umwe yiga muri leta. Ese aka kanovera muri ko muravuga kazoboneka gute mu gihe nabo gaharanira abana babo batiga muri leta? No kuvuga ngo wa mwana wa Nyarucari hariya yaratereranwe kandi ntaho kumuvugira kubera yuko abafise uburyo nabo bavugiye bo babana bo biga muri leta kandi biga amashuri neza. Nico gituma tutazeza kubavugira. Jewe ndiko ndavuga nta shuri y'abigenga nigeze niye. Ni mu Burundi ruhigi rwahindukiye aho amashuri y'abigenga asuvye akanovera ya leta. Erega iyo nishusho y'igihugu aho kigeze mu vy'indero. Kubona mu Burundi atashuri rya leta ry'akarorero abantu bose birukiramwo dushobora gutwaramwo abana twavuga ngo irishuri ishuri ryo barisigaye ngira ni Saint Esprit n'amashuri y'abihebeye Imana. Saint Esprit nayo nyene urumva ni society. No kuvuga ko leta kubona dafise ishuri ry'akarorero abantu bashobora kwirukiramo, no kuvuga ko hari ivyo leta yatanga. Nico gituma umuganga w'adasigana igihe twe twatwara umuganga w'adasigana iprono twara nta gihe na kimwe ishuri ry'abigenga ryigeze rija hejuru. N'amashuri ya leta yarayakorera. Kaminuza y'u Burundi yari ikomeye
ivyo vyagiye kuza inyuma umuganga w'abadasigana utagitwara rero gituma umunsi tuzosubira gutwara tuzosubiza akanovera indero nuvuga no munsi muramuka mutsinda amatora twobona abana banyu mwese basubiye mu mashuri ya leta kwiga mu mashuri ya leta abantu bariko barasubiza akanovera amashuri ya leta ata amashuri ariko arasubira inyuma kuko ibi byo gusuzuguza amashuri ya leta kandi ariho higa abana benshi b'igihugu no gusuzuguza n'abarundi bonyene ego numva iproneramutse itsinze amatora igihugu cy'u Burundi ndumva kanovera ko suya kuko twose akona umwana wa president ivyo mu migambi turiko yiga mu mashuri ya leta igihugu uzokwerekana mu matora ivyo birimwo ko igihugu mu gupfa cama gipfa mu ndero ego mu gushika ku musozo wa kino kiganiro nakahe kajambo canke nirihe jambo gihumure muhereza abarundi bose bariko barahura n'ibibazo by'umuriro ndetse n'izindi ngorane zo kwiyunguruza muri rusanga abarundi bose bariko barahura n'ibibazo ubambere nuko abarundi twofatana mu nda ibi bibazo turiko turacamwe ntibitume ducanamwo yagira batanu mwikomo ngo naba ngo n'umuganga uri kubitegetse uriko rabigira ngo canke ngo hariho imigwi iri kwiraturira abantu turaba ico kibazo ico kiro kiraba ni bibazo bikomeye vy'ubutunzi burya ni muraba amafaranga y'igihugu yatikiriye mwaya mazo ni muraba ubutunzi bw'igihugu amamiliyaridi n'amamiliyaridi ni muraba inguvu zatikiye ibi rero ni kibazo gikomeye c'igihugu umugambwe w'abadasigana uhamagarira leta uhamagarira abantu bose mu vy'ubutunzi abahinga guhagarara cane cane intwaro kugira ngo tugwanye ico kiza kiriko kiratuma Burundi buhomba tugwa mu ngorane rero hataraba atohoza uko dusaba leta kutanga amatokoza tumenye waturiye isoko bego waturiye isoko rya Bujumbura bego waturiye isoko rya Jana bego waturiye isoko ni bande barafitana isano biriko biba kubera iki mbego uwo muntu yorondera ubutegetsi arinze gutikiza itunga ry'abarundi arinze gukenesha abarundi uwa maziki ivyo byose nta wundi bibazwa ni leta niwe ndayahundwa niwe afise inzego z'igihugu ziperereza z'umutekano niwe afise uburyo bwose bwo kurondera ivyo bintu no gushiraho ingingo zose zishoboka zo gukinga rero utabishoboye uba wananiwe na rero tuvuga duti leta ni kibazo gikomeye ugihagurukire kandi ntidusobe kucumva kirandurwane n'imitsi ego murakoze cyane ku mwanya wanyu mwaduhaye tukaba tuganiriye navuga ngo ibitari bike bizakubaka imitima y'abarundi twizera ko n'undi munsi twagize nk'akiyumviro dushaka kuganira ko nibaza ko mwabikoze no munsi ndabakegurukiye nejo nahijya yeje imiryango iruguruye umugambwe w'abadasiganura ngaha kugira uterere mu by'ubuzima bw'igihugu by'ubutunzi by'imibano iby'imigenderanire n'andi makungu nta kintu na kimwe tutariho kuko umugambwe uba waratwaye igihugu cankwe wifuza kandi gutwara igihugu utegereza kwamana inyishu z'ibibazo bihanze abarundi kuko niwo muhamagaro twahamagariwe ego turabashimiye namwe murako muradukurikirana twizera yuko mwafashijwe mu buryo bukomeye n'amajambo ya nyakubahwa ngaha ndetse n'ihumure ndetse n'ivyimviro vyiwiwe jewe yitwa Aloise Sniper kafate kandi nongere ndabashimire kuba mubana natwe umunsi ku yundi nagira nabwira ngo aya image muri kumubona ni Edimo Vibes abari inyuma ya kamera kugira ngo muhone amashusho meza cyane komeza mubane natwe mukomeze mu dufollowing imisi yose Imana ibahezagire cyane.